Yo, ndapfuye. Mvuge kujya yiyumva ariko yumva ko na mwene se yiyumva. Nimba ashaka kumva ko mbabaye nkabiha agaciro. Nawe umunsi uzobabara turi ku munsi biha agaciro. Muhanga cyane. Sha uramuzi vraiment. Oya ringe mvuge. Ego kubera iki rero? Igituma nemeza ko ari ngaha. N'abantu benshi bakizijwe atamarine bambaye atamatatuaje bafise ariko gasanga muri bo mpwemu yabo iri zero. Sivyo? Jewe ntabwo ari kubakira urubanza cyangwa ntabwo ari kwiyemera kuko ego kuko umwanya novuga ati bihana ntituba turi kumwe kuko twese twiga abana b'abantu kenshi dukunda kubona amakosa cyangwa ivyaha abantu bakora ariko ntitwigera tubona ahantu bagiye kwihanira. Bora kunzo senga media kanze kumeza Florigina mezi neza cyane. Naye nababwiye gisenge bigomba gukora ishoka byose umugore wanje ndamushire hasi nababwiye ati mutange gusa amanota mubonye ko ndabikwiriye sisi tumushire down agende kuba housewife azorateka yoza amasahani kugira ngo je ndamusefanyikiwe nkamuhemukira aca agenda abe mayibobo kuya ko umugore wese adakora cyane yishinga ngo umugabo aramuzanira baramuse batandukanye aca aba mayibobo woro wa mugore we nimburi housewife ukaburi mu rugo udakora ngo umugabo arakuzanira n'ivyo arangira mubibanye uzucuba mayibobo hagimbe dufise Chris Izo turafise na Nera Mutoni Aline samazina menshi atandukanye so ntago ndi hosting jewe baza kwihostinga kuko these guys barazinanye cyane more than I know them cyo ni cyongereza so Nera nibi kuranda Chris unapendeza sana mzee. Asante sana kaka. Uraberewe sana. Cyane bizabindi kabaye yako aravuga. Nakubwiye manje nzo kuvuga sana kaka. Nizo yako aravuga bati ngo Nera twenze ngo igitoro kica kiboneka basi saduka. Nutwenge saduka. Saduka. Ngene. So guys, yani system imezi kunya jeyo nyene nakibagiye kakanozeye man. Kujyamana ibya twese kuramukora ukubuntu bw'Imana amazina y'Indani yahoze no ni Denistone so bagiye kwihostinga Nela uraba hosts yani umuhosting Chris naraza kuba host kandi uraba host abe guest abe host ube guest nyene you know nje ndaza kuba guest house alright so it's your time you are welcome ninda tangura bitenera ça va umeze neza bien turakwakiriye muri Senga Media murakoze cyane kunyakira icyambere nashaka kubanza uramutse abakunzi bacu okay abakunzi ba Senga Media ndabaramutse cyane ndisuye ko atajya mbere nshenga ushaka warigize nka gatatu ubwo rero tumaze kuba abagenzi rero ndabashimiye cyane kuba nuno munsi mwemeye kunyakira Imana yaho mugisha. Okay, reka danje ndagushimire kubona mvuze jambo ryiza ubwira abafana bacu abakunzi bacu kuko bagene bo bakire bacu nibo dukorera twege turabakozi banyu turahari rero twege umunsi twaje kwirega imbere y'aba boss wasanga tumaze iminsi dukora amakosa menshi so Nela oui hari ibintu bimwe na bimwe tuvuga ati umuntu ngo yavyuse nabi iyo umuntu wavuze ati yavyuse nabi ku mukinyi wa film aba yavyuse gute mana yanje kunanguye nabi kumukinya wa film ushaka kumuntu wese no nakubiye kumukinya wa film kumukinya wa film kuvuga ni kumva ko film ndundi yapfuye hello nayo iracyahari ubwo rero tuvyuka neza okay oyo majambo make impamvu narinda kwajije kuko uri bamwe ba Chris bo mu Burundi bazi yuko bavuga ati na ba no stress okay get cyose bama basamye uranuze okay bama batwenga bama bakol atakibazo na kimwe so rero nakwajije ko kwera numve ko ariye nawe bishika ukavyuka nabi cyo kubwiye kwakinyi ba film abameze gute birashika nkamvyuka nameze neza gusa rero jewe sinzi neza ko mu mutwe yapanze iyo mvyutse nameze neza ndavyumvira ko bikamara umwanya iyo shatse kubigwanya cyane nsenga ndakuda kwibuka gusenga iyo meze nabi cyane Imana ibabarije avuze yuko mu mutwe we hatapanze neza ushatse kuvuga kubera sinkunda guhi umwanya ishavu ana nk'ubonye wowe ushavuje ndafise kwiremamwe ukwizera ko utanshavuje kandi nigeze ko bari tansavye imbabazi kugira je mu mutima wanje mbohoke ngo meze neza kubera iki nihishavu ngo wanshavuje ngo mvyimba merewe nabi kubera iki
ndashiramo umuziki nkaca namba rero bikaca finale nkavyibagira nkaca nitwenge ndumva we nitwa turi mu kirere kimwe ewana nje nuko mbayeho sinzi niba butonze okay so guys munumvise ukuntu iyo umunezero kandi kimona kubwira ikintu ca mbere najeje nyene maze kubona umunezero nuwa gusa umunezero nico kintu ca mbere kizimbutse urashaka kuronka n'umunezero w'ibihumbi 200 ukayitega umunsi wose yeah so tweze oya ndagiyewe ku munezero wa 2000 so guys turi kumwe na Ornella Mutoni no mukobwa yubatse izina kandi akaryubaka ryaramuvunye kuri bazamaze kwivuga inshuro gishi ariko sorry inshuro gishi nimemecha urimo una mfupa so okay yakoze byinshi tumuze kuri byinshi ariko ino munsi rashaka ndamubaza ikibazo kimwe gusa kandi nico cyanyuma uzana ibintu by'iwanje ngo none cyane ngo niki yageje imani imani je na bintu byacu hano ngoma ndakubaza ko ikika mabinga warahebebye ndayagwaye narapfuye none warahebebye narazimye ni mesha zima niko bavuga mu Kiswahili ngani mesha zima ona nzokimenya niko nzokimenya bukebuke je kibazo nagoma ndakubwira sivyo mu buzima umuntu ari we wese arashobora kwitungura akitera surprise wenyene nashaka ndakubaza kuri party yawe ni ikihe kintu umaze gukora wowe wenyene utifuza n'abantu ko batokimenya ikintu namaze gukora ndi jenyene nifuza no kubamenya abantu ko batokimenya ariko numva ndayikora ndi jenyene kuko numva singene abantu bakimenya hewe kwipfugana Obvious guys ndamufashe nabwikira ndashaka barako bakimenya kandi cyakivuga muhomera maji narizi wana urantsinze sinenzi ko kwanza ivyo bintu bigera kusinigeze nishiramo kubavo umfunika nirekuye kwa sinigeze okay uri kanshire mu bwange oya ye ijambo rijya okay bakunzi ba Senga Media turabankije cyane twongeye kugaruka kandi twaramutse turi kumwe n'icamamare Izo Chris ndazi muramuzi abenshi batandukanye ubutamuzi ubwo naraba sinema ndundi ni icamamare kubonceranye nawe numva ari ibintu by'iteka mwakoze gutera iteka murakoze cyane rwose ikambanze kwanza ingene ifoto okay ari ifoto akazi katagira ifoto ni kabara akazi hama nawe ndifuza ko baramutse abakunzi ba Senga Media abakunzi banje bakire banje ndabubaha cyane rwose aho muri hose ndabizi mwabyutse kubwo kwizera Imana so ndabakunda cyane rwose kandi ndabaramukije yego kandi no mustari wacu mwihanganira avuga ikirundi nabi ndabesha baranabizi okay aravyemeye abantu barabizi Imana ishimwe ko babizi kandi Imana ishimwe ko mumubabariye kandi mwemeye kumutahura ariko nanca koza imbere y'abakozi banje ko abanyuma kazi umva ikirundi sigenda kivuga kandi cyane ahubwo gusa reka ndababwira uko kandi ko ndano aho gatumanyerera mu kanwa niko gatumuvuga ibintu nabi ushatse kuvuga se gatumva nike aratubeshe okay turashaka kumenya Izo Chris n'umuntu nyabaki dushaka kumenya Izo Chris mu buzima busanzwe turabizi ni benshi batwe kubaza kandi waravyishuye gutandukanye muri Chris Senga Media sinzi nimba warabivugiyeho ariko turakeneye kumenya Izo Chris atari ujya tuzi imbere ya kamera atari ujya tuzi ku mapage Izo Chris mu buzima busanzwe n'umuntu ameze gute okay Izo Chris mu buzima busanzwe ni Christophe ni kuvuga Sinjya turarize nirakoze Christophe kana yamuvuye okay impamvu vuza sino bandi Christophe nuko muri filme abantu benshi banzi nk'umuntu akora ikibi Batman bacama n'izina rya Real Batman nkabanyene ngora abakobwa benshi nkabandi umwicanyi urumva ibintu nk'ivyo ariko kuri partie ya Christophe mwisite no mu buzima musanzwe mba nibereyemo ikintu cya mbere nitwararika cyane rwose n'umunezero wanje kandi sinifuza gukora ikibi nka kujya mama mubibona bigenda bikora kubera ndabahinyigisho naho ubundi je bayitwa mwarimu wanini mwarimu wagufuza watu bo kwigisha abantu ikiza kibi okay ibyo barabizi ko abakinya filme turabigisha twigisha ndabibukije rero Shakirundi urabibukije ndabibukije okay merci turagushimiye cyane Mani slang, je vuga slang y'Ikirundi.
turashaka kumenya izo Chris mu buzima busanzwe ni umuntu akunda gusenga. Yeah, of course. Urazi gituma? Mm. Sinshobora kubaho nasenga. No ndi umuntu nyabaki. Ibaze nyene. Yeah. Urazi tonda kwa ico kibazo. Uh-uh. Uri kuri senga mezi. Naje gusenga. Yesu ashimwe. Amen, hallelujah. Yesu ashimwe kandi. Amen. Ari ikintu ndiko ndereko. Chagote. Vuba cyane gose. Igiki. Vuba cyane gose. Iki. Reka nome. Amen. Ndakiri. Ndachaki. Turakeneye kumenya izo Chris asengera mu sengero rwayo. Ko mba sanzwe gusenga. Okay, izo Chris mu majambo make, je nsifise urusengero novuga ati nga niho nsengera. Nutubure. No, sinokubesha. Ntabwo ndi wa muntu uvuga ati ngiyo shatse gusenga ngagenda mu rushengero kuko aho nzoba ndi hose ndabizi mpamagaye Imana iranyumva, senzi iranyumva. Nawe noba ndi muri toilette. Urasenga imaka ko. Yeah, ikanyumva. So dimanche sometime ari ngenda ariko ntabwo ari ibintu byanje bya misi yose. Ariko gusenga kuri jewe igihe cyose ni itegeko. Okay, ndavyumva kandi ndagushikikiye ko nanje nikomeze. Ndizera ko Imana inyumva naho nosengera mwibara ariko ndagenda. Ndavyizera gusumba kumva ko nagiye kwa pasiteri cyangwa kwa pasiteri. Ndashaka kumenya. Wavukiye mu idini ry'abakristo canke ukijijwe ubuvuba? Canke nukijijwe urasenga gusa rega biratandukanye gukizwa no gusenga. Ico kibazo nanakivuze. Oya nabwo wakivuze. Nyumva neza. Twavuze ko izo Kristo asenga, wavuze ko usenga. Niwambwiye ko uri umupaga numva wavuze ko usenga. Nakoje ahantu sengera. Narakijijwe nabatijwe amazi menshi. Ryari? 2020 ntabwo ari kure. Wari usanzwe ugaragara nk'ukunda kubona. N'amaherena. N'amatatuwaje. Igihe waje gusenga ukakira umwami Yesu n'umukiza ukavuka irya kabiri. Umvise biguha amahoro kumva ko woguma uko wari uri kuva inyuma tarakizwa. Ivyo byo mwibeshako. Okay, n'abantu benshi bakijijwe atamarini bambaye atamatatuwaje bafise ariko gasanga muri bo mpwemu yabo iri zero. Sivyo? Jewe ntabwo ari kubakira urubanza cyangwa ntabwo ari kwiyemera kuko yego kuko umwanya novuga ati bihana ntituba turi kumwe kuko twese twiga abana b'abantu kenshi dukunda kubona amakosa cyangwa ivyaha abantu bakora ariko ntitwigera tubona ahantu bagiye kwihanira. Sivyo? Kuko n'umuntu ashobora kwihanira mu mutima watariko anavuga. So rero jewe uwonci urubanza agakora nkunda amahere ndayakunda. Ariko ntatuma ndeka gusenga. Ntatuma mba umuntu mubi, ntatuma mba okay, ntabwo ndi murozi, ntabwo ndi umwicayi. Sivyo? Noneho cyumbwira gute gati ntabwo nkijijwe. Izo Kristo arakijijwe. Uremera je sinzi ndakanda kubwire ukuntu ndavyumvamo jewe kumva ko umuntu akorera Imana. Ndiyumvamo ko umuntu akorera Imana atari wa muntu aje mu rusengero iminsi yose. Atari wa muntu w'umudiyakoni, atari wa muntu afite ibintu ajijwe mu rusengero, ahubwo ari wa muntu kujya yiyumva ariko yumva ko namwene se yiyumva. Nimba ashaka kumva ko mbabaye nkabiha agaciro. Nawe umunsi uzobabara turi ku mu biha agaciro. Nimba ashaka kumva ko ndiko ndanywa aka energy. Mwumva nimba ndagafise ari kamwe. Hako mitamo kwa ndi jenyene, mitamo gaheba canke ndakagure tugasangira. Ibyo ndavyizera ko uwo muntu abakorera Imana gusumba wa wundi aje imbere y'urushengero akatubwira ngo twihane tugirike. Bagine yamwe azotubera ibiraro. Mumbabarire sindabatutsi kandi mwe muranakijijwe muko murabasenga meje mudakijijwe nivyo konda. Muri abakristo bagenzi bacu. Kandi Imana ibahezagiye. Sindi izo Kristo hari kindi kibazo cy'ababaza. Zakamye. Oya. Liba. Oh God, so you gonna share the mic. So bakunzi bawe. Nyere mwavyumvise. Nukuko Imana nera wakoze wambaje izo ibibazo jewe byananiye kumubaza. Mbaye nibaze ibo by'amatatu amaye bari basi. Ibyo mwarabiremewe nyene ibintu nk'ivyo on. So guys. Ikintu kimwe. None muremerana hagati yacu? Yeah, I mean just like our partners because yani twagisanze buko makora movie kandi nyene turabazi nyene muri film ingingo yuko mwabikoze neza cyane ku buryo birangira mubaye couple yo muri filme iyoboye izindi zose. Ndasubiyemwe couple yo muri filme iyoboye izindi zose. Mu Baswahili mudatahura ibintu ntigeze mvuga.
So ubwo rero duhane kwanza cheers man. Cheers. Chage ndira bo wasavye energy atanereje n'uwo uranywa inzoga ne. Azi simvuze ngo sinwa je sinkijijwe ngo muri babandi bakije ngo nibanwa ndanywa mugabo ngo akavino kamwe Yesu yahindura muri amazi bajya vraiment akirisi barakanwa se mubizi none alright niko kanumwe none umva nakijijwe alright de no mwana mwiza ibisumbi ivyo nibi alright zitizo ziteka kubeshanya gukizwa sikureka kunywa inzoga sivyo umviriza umuntu gukizwa niwe muri we sivyo kuko ngati imibiri yacu ni ingoro y'Imana amen sivyo rero kuvyukuri kandi rero tuvuze ati ntabwo ari uyu mubiri nga niyo ngoro no ahubwo nujya mwanya hamwe umuntu muri we usanga ari umweranda gute umuntu aba ari umweranda sivyo ushobora kubunwa inzoga je ndamaze kubona neza umuntu yaburi bagaca bori karasenga Naje baramaze kumva ko ari igihembo riko gaca senga. Exactly, no gusenga sibisanzwe byo. Urumva. Rero hajya umuntu ari we wese arafise ukuntu aba yiyumva muri we. Sivyo? Rero ntuzocira umuntu urubanza ujya mu higwanwe inzoga ngana kijije. Mani gukizwa ni kindi kintu gikomeye. Kandi kitoroshe. Nabajya ba pastor baravyitiranya ubwo. Rero wo ntuzocira umuntu urubanza umuntu murekabe uko ashaka mani. Nubundi ko ikintu gishimisha umuntu nico kintu canyaco. Kuruta kijya kiboro kibwirwa n'umuntu. Izo fasha kano kantu. Agaboro gasa neza mani sisa uragasiga amavuta yitwa snail. Amuta fresh. Mufungire mu maso rero nera. Uyu mukiro ntabwo uza kuwanga. Okay, umukiro tugiye kukira n'uyu unyasivye? Guys, reka nizere yuko yani movie yani mwakoze yuko zifise ikintu zabunguye kuko before yuko izo wenda kina muri ingingo ntabwo mari muri close nkuko ngene mwabaye close umaze gutangura gukora film ingingo right so mwafashe umwanya muri kumwe sometimes yani zijya shoots za night nyene yugasaba bikaba ngombwa nyene yuko mumarana umwanya muniniya so biba bisobanura iki rero izo ashobora kuba yani azi Nella akaba azi izo. Sa system ihari yameze gute ni enye. Ndashaka umufunge Nella mu maso hanyuma jewe nawe ohoromba kuko Nella ndakekana ntabwo turahura incuro nk'icenda canke umunani. Oya tuko twakora the craziness. Wenda kubera ko tuko twakora the craziness. Ariko mu buzima busanzwe ntabwo birigiyayo yose kandi nubwo turiga tunahurira kuri scene imwe je nawe muri movie arakaro nibuse shenkwenga dutekenye nasiye basi dutekenye basi itekenye basi jidige ko yanse kudutwenza idige gira kubona okay so ubwo rero bimeze gute izo ndashaka izo agufuka amaze kugufuka rero hanyuma wewe acaza agusome ahakwitama najewe nzi ndagusome ngakwitama hama utubwira ati izo yansomye iburyo canke yansomye ibumoso Yandaza kubibona wofisi iminwa mitonye oya tubireke izo reka tubirabe oya just wofisi iminwa mitonye ndiko ndayibona reka tubireke uyu nyiminwa yewe ndiko ndayibona ukuntu imeze yavyibusha niyaza kunsoma ego izo gore ko twibibanga ucumekinga shwa nyine yani tushika just that way okay umviriza yapo unojya kakakoma mashi umviriza nababwiye ko nk'igico nshobora oya man nabwo ari nuzeye yani bari ningakwitama ningago kandi bari yani inije okay ndabaze none mugo mushaka ndari naho kanya oya oya vraiment izo abizi ko mani nakubwiye mani ko mvise umugore nshaka kwitamo turabizi vraiment ni naco gituma rero guterera sare ndabivamo kubabizi kubera ko yene uramuhayagiza everywhere kuko akabosha kumuca inyuma ni wakaba wanamuvugiye kuri social media ko ari okay darundi mukino kwa no gusomana urakoze sawa mufuke rero mufuke yaga snail Nimba kundi Tupac. Mufatire mic. Nimba menga ni Tupac Shakur. Wasanze uri. Izo Chris. Thank you.
Imishatsi. Alright. Hivi ni sawa? Hapo ni sawa hapo. Oya manura hizo asituive. Turabe. Okay. Okay. Sawa, musigire Mike rero nuze wewe ufukuna kuja huku. Hizo shumera nk'uzi no. So umukino wacu ni wa wundi nyene. Ni wa wundi nyene. Ah, okay. So, yani gender aza na hizo. Amanje na hizo turamakinga sure nyene tugere uterwa amaguru ku buryo uza kumva gusa usoma. Umwe gusoma iburyo undi bubamfo. Ubwo rero ikintu kiza kuba gihari. Ikintu kiza kuba gihari uraza kuvuga ati izo yansomye ububafu bwawe kwanza buri he. Sawa. Wavuga ati izo ni wasomye ku ibamfu canke wasomye iburyo. Ubwo rero jewe na izo turaje. Okay. Yo, napfuye. Vuge. Okay, izo subira rero hajya kurya place yawe. Fundurura. Okay, mufundurura. So tubwire rero izo yagusomye ubamvu canke yagusomye iburyo. Okay. Ndemerewe kuvuga aho kuntu vya navyo hamasha sigura impamvu. Ntagaso. Okay. Izo nasomya. Wewe wasomya. Okay. Nabitoye. Sigura impamvu. Tumukomera amashizo. Tumukomera amashizo. Muhanga cyane. Sha uramuzi vrema. Oya inge mvuge. Ego kubera iki rero? Igituma nemeza ko ari ngaha. Yeah. Icambere wavuze ngo uraza kuvuga ngo izo nimba gusomye ngo mu bubafu. Ngo mbe bubafu bwawe nubuhe? Ndabwiye ati nubu. Ego. Cyo ikimenyetso cambere cyanye Okay. gombye kunyereka ko ari we yaje ngaha. Okay. Ikimenyetso ca kabiri turicaranye numvise dodora isize. Okay. Nayumvise ikurura uno muyaga wo ngaha. Okay. Ica gatatu nabaravye ku munwa mwese. Uyakoranwa n'ifana umunwa wiwe usa nk'utose. Okay. Nawumvise ngaha usigara ko nutsina kujye kuno umunwa utose uwumva. Oh, wakuza sega Namwumvise. Aracyubwenge cyane. Rero bivuze ngo Yeah. narifise naniyo kuvuga ati atombere ya. Yabo. Yeah! Izo rero navugisha ukuri ni wategiye gutanga amanota. Urabona? You know? Ariko sindavuga. Oya, agiye kuvuga. Sindavuga. Oya icingenzi cyari kuvuga ati kuba umuzi izo. Sishaka kunani. Izo rero navuge. Ko nibaza gusa bakugiza akajuju. Bakugiza akajuju gusa ni vyiza. Bora bagusonye sinarindi ngo. Bari yangene. Oya. So, kujya ari ngaha. ide. Wewe. Jera indari. Ni wasomye ngani niyo mpamvu bifitiye iminwa ko navuze ibyuyu. Namanje ko iminwa yubu. Niyo mpamvu mufite tano biminu. Udandi yagusovya ari. Nawe numvise ngaha ari umuntu sana utigeze nguronga na energy. Umunwa ngaha navuze ati umunwa ngaha urumye ni wanyoye n'amazi. Uyu ngaha numvuroshe kandi nani iyo dodora nayo ngise go. Sorry buddy, sorry. Nakibazo bibereye mu kiganiro. Yako nizo bibereye mu kiganiro yabo. Ndatsinzwe ko kimwankinye. Oya. Murankinishije. Jwe ushaka indi shobo. Ivyo nakubwiye. Izo ntabwo yishura kubera ko abayumvise. Ko kira muntu wese arumva ko tudufise amatwi. Ago gutahura rero. IQ yiwe. Nahura je rero. I don't know what yuko umuzi izo. Umva bisigura ati niko twari gucitinga. Bari kuvuga ati mu bantu bansomye izo ntabwo yigeza haba. Aha ko ndamuzi bihagije ka. So guys, reka ndabashimire sana nera. Ndatsinze. Uyu nawe nakina nze yakina. Umvise ndababwiye. Imbere ko kwaza kudushimira. Sibyo? Guys, umuntu tuze kubeshanya, umuntu naho ndo umuzi bingana gute. Sivyo? Umuntu ushobora kumenya hose. Hamwe kugoya amaso ngashobora kugusomera rimwe cyarimwe ngo cyumenyaga ngaho ngasomye ngaho cyangwa kunoko.
guys tuze kubeshanya. ari exam Eh. urashobora kuba warusanzwe usomana utabura iminwa ukaca uhindura ukayifunga canke ibintu bikaca bihinduka basha mwakoze kunyinisha imana no uyu ahubwo niwe wadukinishije kuba ko wari watubwiye ati navyumvise ibimenyetso vyose ese ukuntu nene nifise rero speed yo kubivuga niyemeye nihagaze ko ndavuga confidence mugabo nzobira mu kiganiro usanga ibyo navuze ari ibyo cyo kunumva menga navugishije ukuri sa none izo kunzi ko atabesha nabesha Yeah, je kimwe nzi neza. Aramuzi Stone uramuzi ko kandi Stone namuyobewe Stone namuyobewe namushizino abako baraginishira twengera rimwe so family thank you very much guys ya Chris Izzo akumwe na Nela ngisanzwe ganyene inda kabisa nyene kigaruka cha give me bien sana yeah, thank you sana man thank you gusa before tugira izo ngo ndafise message ya ubu uri sotanze message ku mugore wanje aje ngo ndanga message kuri wewe nguri ku imana mie mungwa nyumba ndiko mwana muke amatuka chadura tuzinanye nuko utari kuzonyemera menge kujibaki yaka ukananera ninda tumwe genda kwire so kubaho kujyama ni bya twese ayo kuramuka ari kuguntu bw'Imana amazina ni Dennis Stone ubwo murakunzwe sana peace sana